ndabaramukije mwese amahoro y'Imana nibaze ko mumeze neza. Ego hari abakunzi bacu bagize ibibazo bimwe batubaza hano kuri Changuzo TV ku bintu bijanye na Green Card Lottery. Narigeze kubivuga ko gatoya hanyuma ndabemerera ko tuzobivuga ko kenshi mu gihe mugira ibibazo kuri yo. Rero hariho bamwe bagerageje kutubaza ku bijanye na Green Card. N'umunsi rero nifuje kubishura ibibazo bimwe bashoboye kumbaza kugira ngo namwe mutari bwabyumve kumbure mu byumvireho. Ego nkuko mubimenyereye ni Eric Nzoyisaba niwe muri kumwe muri kino kiganiro. N'umunsi nkaba nifuza gutanga umuco kuri Green Card. Ubushize navuze kuri Green Card ariko sinagiye mu madetail menshi. Ego ariko uno munsi reka ndababwire bimwe ku byo mwabajije. Ikibazo ca mbere hari uwabajije ati mbega Green Card ko twumva bavuga ko ari yagusa, mbega nk'uyu muntu ayitsindiye arimenya canke Amerika nimufashe ibintu bimwe kubijanye kumbure na visa, kubijanye n'itike y'indege, kubijanye n'aho kuba muri Amerika. Ikintu rero nashaka nkore ni kwishura ibibazo bijanye na Green Card. Icyambere reka mwishure ico kibazo ku muntu atubajije umaze gutsindira Green Card. Green Card urayihabwa umaze kugera muri Amerika. Ariko reka mvuge gato kuri process ya Green Card. Ura-applyinga, umaze ku-applyinga narabivuze ni mu kwezi kw'icumi, hama ukarindira inyishu mu kwa gatanu bivana n'igihe batangira inyishu. Nka Green Card y'uyu mwaka 2022 aba-applyinze mu mwaka weze 2020 bazoronka inyishu utariki 8 kwezi kwa gatanu 2021, ni ukuvuga mu kwezi kuza kwa gatanu le 8 bazoca baronka inyishu. Hari ababajije ati mbega uronse inyishu ugasanga waronse ibikurikira n'ibiki, mbega barakumenya canke urimenya? Inyishu niyi urimenya ibintu byose, ni ukuvuga haba ku itike y'indege, haba kuri visa amafaranga igugwa, haba ku bipimo bijya ibipimo bikorwa. Reka nje rero mu madetail, ni ukuvuga ura-applying nk'ubwo bazoronka inyishu mu kwezi kwa gatanu. Ego usanze hariho site ujako hakaba ahantu ushira nimero yawe, ijya nimero baguhaye wiyandikishije muri Green Card. Hari ahantu wishira bakubwira yuko either wabaye selected canke utabaye selected. Ngo utabaye selectionné urumva nta kundi. Mbwe wabaye selectionné ego acha kurikira kwandikira KCC, ico tukita Kentucky Consulate Center. Maze kubandikira baraguha gahunda y'uzokorera interview. Maze kuronka gahunda bisaba kwanza kuba ufise ibyangombwa mu gihe wiyandikishije muri Green Card. Uvuga yuko nk'akarorero wubatse ufise umugore n'abana, urazi ko uvuga amazina yabo, umugore applying office na passport yiwe nabizi, no kuvuga hanyuma baca baguha igihe bakavuga ati mu kwezi kw'icumi cyangwa 11 cyangwa kwa kangahe uzokora interview. Uzoyikorera mu gihugu kanaka, cyane abo mu Burundi bakunda kwikorera muri Kenya. Maze kwikorera muri Kenya no kuvuga habasigaye ko wewe wipanga. Maze kwipanga ugafata urugendo ukava mu Burundi cyangwa mu Rwanda ukaza muri Kenya. Bisaba ko uduzanye ibyangombwa. Nimba wavuze yuko uri marié, uduzanye ibyangombwa yuko wakoze ubukwe, ukaba ufite certificat ya mariage. Ukaza uyizanye, hama ukazuzanya n'amafaranga y'ibipimo. Ibipimo rero bivana n'igihugu bikoreramo kandi bikavana n'ingwara kandi bagupima. Ni ukuvuga urashaka kuba ufise amadolari $350 iyo ushaka gutegekanya ku muntu umwe. Nk'umugabo ufise umugore n'umwana, ni ukuvuga utegekanya $350 yiwawe, ay'umwana n'ay'umugore. Urumva ayo ni 700 deja 105 amadolari 1000
ni ukuvuga ni 350 times 3 amadolari amajana 350 kugwiza gatatu ucugira ibiharuro cumva amadolari ubuzanye y'ibipimo gusa ku bantu batatu. Igikurikira uhejeje ibipimo habasiga umunsi wa interview kuja muri ambassade ya Amerika ukagenda utwaye za documents zawe, certificate y'umwana ko ari uwawe, certificate ya mariage, hari ico bita police clearance yerekana ko wagiye mu polisi bakaguha urupapuro rwemeza yuko atamakosa ufise cyangwa ugumukora mu gihugu cawe kugira ngo birinde ntibajane umuntu muri Amerika azoza gukora yandi makosa nyene. Izo document ugiye zitwaye entreta muri IOM cyangwa hajya bakorera ibipimo cyuko ukomeye baraguha envelope udafungura ukagenda utwaye kuri ambassade umunsi wa interview canke bakabivyirungikira bonyene ukagenda utwaye document zawe gusa zisanzwe. Hanyuma ugiye muri ambassade uragira interview ya visa bisaba kugenda utwaye umugore n'uwo mwana, ugiye wenyene ntibikunda bisaba kugenda batwaye bose kandi urabarihira soit $320 ku muntu kugira ukore interview ya visa n'umuco gwiza gatatu mugihe muri batatu. Hanyuma process iheze ikintu ca mbere kikwereka yuko interview ya visa wa passage nico n'ikibazo kandi babajije ngira n'ishure. Ikintu ca mbere kikwereka ati uno muntu yatoye interview ya visa canke yayobewe. Mu gihe watoye interview ya visa urumva deje bawaje bazanye passport zanyu mwese baragusaba izo passport zose akazisigarana. Ivyo bikwereka yuko wa passage uronse bazisigaranye nivyo basigarana bakazoshiramwo visa hama bakakubwira nja kuzitora soit nyuma y'imisi 3 4 5 gutyo barazirungika ahantu ku bironko vya DHL bakabwira tuzorindire usubira inyuma utwaye passport ziwawe utaha muhira ata passport ufise bazisigaranye. Uyobewe rero interview passport yawe uko wayijanye yo niko yisubirana inyuma. Ikiganiro kizokurikira tuzobwira ingene kuyoberwa gukora interview nabi canke nivyo ibibazo babaza n'inyishu ushobora kwishura kugira ngo utore interview yawe ipase neza atakibazo. Hari abihenda mu bakishura ibibazo bitari ivyo. Yego hariho ntahe imwe mfise y'umugabo yavuze ko afise umugore agenda gukora interview muri ambassade ya Amerika baramubaza ati none uno mugore wawe yego mwasize mushashe ishuka imeze gute muhira ku gitanda. Aravuga hama umugore nawe ageze kubazo abaca bavuga irangi ritandukanye bica birapfa ntibaronse iyo interview yabo yaraferinze ntibaronse. Ukuvuga rero ikiganiro gikurikira nzobabwira ingene ibibazo bimwe mu Uganda witegekanije n'inyishu. Hari ibibazo bategeza kubaza couple kabaza ibi n'ibi nzobabwira mu kiganiro kizokurikira. Rero umaze gukora interview ugasiga passport reka dufate ko waronse ugasiga passport ukaca witahira inyuma y'imisi kanaka barakubwira yuko barakwandikira kuri email yuko waronse visa zawe zaje zasohotse kandi ziri donc umva ziba zimwe za passport zanyu mu kwa applying uba warashizeho ikibanza kuri kijya interview visa barabavuze ikibanza ca aho bashaka kugushirira passport yawe mu gihe yaje mu gihe bayirekuye bayirungitse umuntu ayizane. Kenshi bakunda kugira bajya abantu bagirisha delivery soit DHL nibo baza kuzitora muri ambassade bakazizana ku biro byabo nka Nairobi abari ahantu ibiro bya DHL cyane biri aho bita muri town center impande ya ambassade y'u Burundi niho hari ibiro bya DHL niho bazisiga hamukagana kuzitora kuko usangamo harimo visa zanyu zose. Visa ibimara amezi 6 nk'akaroro wakoze interview mu kwezi kw'icumi ucuharwa guhera mu kw'icumi harura amezi 6 visa yawe urashaka kucihera mu kwa 4 bisaba rero gufata urugendo imbere yuko visa yawe iba expire ukaca ugenda itike y'indege urimenya urihira umwana urihira umugore nawe ukirihira. Entre-temps before ko ufata urugendo uja muri Amerika umva niwe program umunsi bivanye n'uburyo bwawe bobo baguhaye visa baguhaye uruhusha rwo gufata urugendo. Hariho green card urayirihira
ariko iciza cayo yoyo urashobora kuyirihira ukiri muri Afrika cyangwa ukayirihira wamaze gushika muri Amerika, ariko imbere yuko bayiguha, kuko ugezeyo hari imisi kana kumara bakayikuzanira. Nico gituma uri muri Afrika utanga adresse, mu gihe wandika ijya KCC urababwira adresse yawe aho uzoshikira muri Amerika. Rero ni ngombwa ubwira umuhost, ubwira umuntu ashaka kwakira muri Amerika. Nico gituma basabiye adresse kugira ngo baronke aho bazokuzanira green card. Maze kuyizanirwa basi nta bindi bibasigaye, abasigaye ko uba urironse nyine hamwe ukabaho muri Amerika ugakora ushaka kwiga ibintu nk'ibyo, ariko before ko bayiguha ubanza kuyirihira. Hari amadolari yirihira mengo ni $220, amadolari $220 green card. Rero bavuze ati mbega urimenya canke uramenywa, haba hoba haba itike canke inyishu ngiyo, urimenya byose, haba ku bipimo, haba ku itike y'indege, haba ku mahera ya visa, haba no ku mahera ya green card. Wewe nyene uririhira bikaca bigenda gutyo. Rero reka ngaze ngaha nibaze ko ndabishuye. Abo bafise ibibazo kujanye na green card baza ngaha muri commentaire canke bakatwandikira kuri iyo nimero mubona dushize muri description. Hariho ibibazo bimwe musanga mufise mudafite inyishu, ariko inyishu zirahari. Cankuzo TV cyo gituma turi hano kugira ngo dutange umuco ku bintu bimwe bimwe mutazi, kandi turabishima cyane ko tuhari ku bwanyu. Rero icyo twabasaba ni kudufasha mukadusupportinga, mugira subscribe kuri channel ya Cankuzo TV, mugire j'aime cyangwa like ku biganiro byacu, kumbure muna comment mubaze ibibazo ndatahura. Yego reka tubashimire, muri kumwe na Eric Nzoyisaba. Imana ibahezagire cyane, tuzosubire mu kiganiro gikurikira twishura ibibazo by'abandi badukurikirana. Murakoze cyane.